Rirya jambo ni jambo risuzugura abarundi kuko uravye inzara bafise uno munsi ingene ingana, ubukene bafise ingene bungana, hanyuma ukaza kubaririmbira wabwira ngo nibarye ibitaribwa, mbona n'agasuzuguro gakomeye cane, kuko ubutegetsi bwategerezwa guhangana n'ingorane z'abanyagihugu. Izo nazo harimo inzara uno munsi mbere nabo abarundi, harimo ibibazo by'umutekano vyabaye ndanse, ariko murabona yuko ivyo yivugira ataho bihuriye na gatoya n'ingorane abarundi bafise. Sinzi ko novyita kujandajanda, ariko bisa navyo kuko iyo abanyagihugu bari mu ngorane, ubutegetsi nibwo bwategerezwa kuza ubwa mbere mu gukemura izo ngorane. Muravye rero ingene abanyagihugu babayeho, mukabona ibivugwa nabo bategetsi uno munsi, murabona yuko hariho ukujandajanda canke kubigira nkana, kutita ku ngorane z'abanyagihugu, ahubwo inyishika bakuririmba yuko vyose ari sawa, kuririmba yuko abatarya biriyanye bataba bashonje. Murumva yuko arakagaye, hako ubutegetsi bwogwara no gukemura ivyo bibazo burashinyaguriza abarundi. Ivyo rero murumva yuko atabizoshikana Burundi.